Abanyagihugu ku mutumba Karama muri komine Kabarore bamenyesha ko ku munsi wa gatandatu abapolisi barongowe na komiseri Arakaza Moyize bataziranyeganyega bazindutse umutwenzi gufata umunyagihugu Habiyaremye Joseph n'abandi bagabo babiri bakaba bagirizwa gushora ikawa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Isoko ryaciye Kabarore rimenyesha ko nataco babasanganye nticabujije ko babakubita buyoka. Mu nyuma abapolisi babajanye hitwa mu Bukanyo kwa komiseri Arakaza Moyize bataziranyeganyega, akaba yategetse ko Habiyaremye Joseph akubitwa izindi nkoni. Nyeganyega amaze kumubona ikibazo yamubajije inkoni nturazihaga, naramwishura ati nukuri inkoni nazihaze. Rero yaciye ategeka polisi ati mwongera izindi, baca baramukubita ko baramukomesha. Baje rero kumukomesha Nyeganyega yaciye amubwira ngo hogiye uze kutwereka ahantu ushorera ikawa. Ubwo nyene baciye bamwuriza imoto. Mu nyuma bamushize kuri moto kugira aje kubereka aho ashorera ikawa. Isoko ryacu rimenyesha ahubwo ko bari bamushoreye kumwica. Rero baca bafata babandi babiri Pierre n'uwo Sindayigaya baca bajana mu gasho. Joseph rero komiseri kominale Arakaza Nyeganyega aca amubwira ngo hogiye uje kutwereka ahantu ushorera ikawa. Rero bari bamujanye aho Ikarama rero baca bamumanukana mw'ishamba. Aho mw'ishamba niho bita mu Mapinusi, n'ahantu wambukira uji Rwanda, ni ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda, ahantu ku Kanyaru. Bamushikanye ku Mapinusi, bamushikanye mu Mapinusi baciye bamurasa aca aracikana. Abanyagihugu baho muri komine Kabarore bakaba bahagaritse umutima nuko komiseri Nyeganyega avugira ku mugaragaro kafise abamutumye gukora iryo bara. Nyeganyega urumva niyo misiyo ngo yajeko, yego kuko haciye hose abwira ati abantu nararitse ati nanjye aha rero nje kuri misiyo y'umukuru w'igihugu. Ivyo rero bivuga no mu manama, hajya mu nama usanga administration yatunganije yabwiza ukuri ati jewe naje kuri misiyo, rero jewe naho muzovuga ntaho muzondeka. Abo banyagihugu basaba ko ubutungane bwokora abamutumye nabo bagatomora neza ko bamurekuriye gusasika inganda. Iyo misiyo avuga ko yarungitsweko n'umushefu wo hejuru, twifuza yuko ubutungane bwokora uwo mushefu nimba ari yamurungitse ku by'ukuri akamuhagarika, nimba atari yamurungitse naho nyine akabigaragaza. Yego abenegihugu bakamenya umuntu ariko arahekura inzira akarengane. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Nsaguye Berkimas, musitanteri wa komine Kabarore, yatubwiye ko atamakuru atangira kuri radio RPA.